ingingo fashe bakwice bagukata umutwe bagirene kubw'ubusuma bwawe je nzoguheba we nakubwiye gute wa munsi sinakubwiye ko inzara narayimenyereye kuko sije nama ndagutumuje kwiba ubu usube kandi kuja kwiba nkabona kandi ngo bagukubise ubu sindashaka ndi kugutahura nka musaza wanje ndoyo ndakuba baje kandi ko hefa tufuba Niki? Ndio niki? Uravunitse wewe nabigenze gute? Nanyereye njana kwa muganga. Uravunitse wewe? Ninga. Guma hamwe. Eranye kugogwa. Murana na muhemwe bwe. Murana ibyo muhemwe bwe murabona. Mana. Nane papa. Nakoziki. Yo! Nimunjane kwa muganga. Shushu uyagatsima kanyo kuruwapfa kandi kanya kanyoni kari nakagaye rero ndatahuye k'abantu dukeneranira rumba kigagihe nabona unyiparatura ko ngo ndumuhimbiri ngo ndimbwa ngo ndimbesire ndakubwira ati kananira abagabo ngo ntiyimye ndakubwira ko niwazi wanje uzoba wimye
urabona bajya bose bakina imipira aba bakina amafilime abantu bakina ibintu by'amakomedi bose badaciye kwa karani ntibatera imbere ntibage n'abantu b'abadandaza abatunzi abakire bose kugira ngo ubukire uburonke ubanza guca iwanje we nawe ugaca ugenda ngaho mu masite wiyemera ngo uri umuntu w'umugore ngo w'ingare ngo umuntu ngo arenze ngo abandi bose ngiki niki ngo je nakubwiye ubu ntubona yuko uje kundondera kuri jewe rero uzuca bugufi kuko ico no gusaba ukanka kugikora wallahi je nta muti no guhereza uzugara ku bandi abandi bagabo ubagira ibyo wumva ushaka ibyo ushaka gukora byose ubagirire ushaka kuba tonda hasi mu byondo ubashire mu byondo ushaka kubatuka ubatuke mugabo jewe suru n'est pas possible nukurumba barire cyane ndagusavye umbabarire kuko nanje ntiyari jewe nari mbabaye cyane bari banteye stress nyinshi hajya twahora ntiyari na jewe nari mu barabara nibaza ko yari nk'ishusho yanje nuko indatse ko navuze nabi kandi warababaye nukuri sinenzi ko umuganga ndakwinginze fasha kijya kibazo nakubwiye kirananiye cyane nukuri nawe niwabinkorera nzoza nganda gushimire cyane kuko ugera kumpaye mukorana mu byukuri ivyo nkorera bihora bikora kandi bigafata nawe yakumpaye akwizeye niyo mpamvu yandungitsi wawe rero nivyafata ivyo uzobumpaye nukuri nzogushimira cyane urazi ikintu kimwe uriya nyene yakurungitsa imiti yose ni jenda imuhereza araza akambwira ati karani impereza umuti uyu n'uyu nshaka umfashe umuntu agwaye amibe nkamuhereza umuti nakubwiye ati urumoginwa jewe ruva mu Bushinwa urampariritse sibyo sino mu Bushinwa gusa ubu nyene no kubwira ati guma ngaha je kukuzanira umuti muri Amerika noba ngiye kuwuzana kandi ubu nyene no ndagushikiriye uranyizera ndaguha umuti cyangwa ntunyizera mushukuri ndakwizera reka rero tube nka wa mutira w'imfizi akira umuti sibyo urabona genda ufate ututubabi ucuvungaguriramwo muri uyu muti uvungaguriremwo neza uhejeje uzoce wisiga umubiri wose cubyumva uri kura wisiga uzowisige uvuga aya majambo wowe naka ni wambona umunsi wa mbere uzumbone nk'ishugwe uzumbone nk'akarabo uzumbone nk'agafu kabigori uzumbone nk'agafu kinyange no mu nzozi zawe ari je uzorota gusa ari je ubonayo atawundi urabyumva ucurenza kwa kakajambo ati kandi ndagukeneye byihuse dusubirane tora uyu muti ubikore uko nakubwiye gusa nyine nuko nyene abakurambere abapapa bacu twubaha iyo turi muri aka kazi batatwemerera kuvanga ibintu n'ibindi ware kugenda umbiye ka kajambo nari nagusabye gusa nyene ntaribi tuzovuga n'undi munsi ntiwigiye nukwenda gushimiye cyane urakoze kumfasha ariko icyo mbonye coco ikidahura n'imisozi n'abantu barahura mu byukuri ngiye kuzandubaha umuntu uwo ari we wese kuko ntabanzi ubuzima bwiwe canke akaza basanzwe akora murakoze urabibonye yuko imisozi yahuye ino munsi urizurigira ingaresha uzuraba bugara ko apana karani nawe ubwete ntitwahura uzokwima bugufi none wamunda gusengera none ukamukozi w'Imana aho wampaye icyo kurya cyangwa ukamuha udufaranga ngende kugura agatumbura uri kumbwira ngo fuka musenge mbiri za mwana twe nk'abakozi b'Imana ntidutanga amahera yo mu mubiri byomba dutanga amahera yo mu muhemu sibyo ibyo tugwa byose nibyo mu muhemu ibyo byo mu muhemu rero nibyo by'ibyaha twe cyo dukora turagusengera sibyo tukakurambika kibiganza
tugusengera kugira basi aho niwagera imbere uze guhura n'ababiguha nico dukora navyumva kuri ivyo rero nicyo cyatumye ndakubwira ati fukama ndagusengere kugira niwagera hajya imbere ntuze kubura n'ugufasha kandi kuba umeze uko iyo ni demon iri muri wewe ikwiye gusengerwa sivyo kugira iyo demon y'ubukene ikuveko Imana ntiyaturemeye kuba bakene uravyumva kibona twemana yaturemeye kuba abatunzi kujya imikati kujya ku ngaburo yera sivyo kujya ku byabwizwe byayo uravyumva ari navyo vyivyo kujya imivinyu uravyumva cyo ni Imana twe yaturemeye ari navyo rero usanga wewe uri kuba mu buzima bubi naco gituma ngomba kugusengera kugira ivyo Imana yaturemeye nayo kubeko suko none mukozi w'Imana ibyo byose kurambirana na kimwe ndiko numva wewe wumva inzara igiri kunige wewe kumva ibintu bariko barakubwira wewe kibona kubutanyuma ndavyumva gusa uribuka yuko n'umwana w'Imana yamaze imisi 40 mu butayu atacajya atacanwa sivyo ndetse twebwe abana b'abantu sivyo kibona kuri ivyo rero haravuga ngo muri Yohana 3:16 ukubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi ariko gwatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira umwizira wese ntazapferuwe ariko azaga habwa ubugingo budashira nawe rero kibona umwizeye sivyo uramwizera kuri urabaho ndabeshe umwizeye kuri we iyo nzara ufise irakuvamwo sivyo kuko kuri uwo mwana wemera ko yaratwitangiye twebwe nivyo twari twarakoze nero kumara imisi 2-3 wisonzesha navyo ni vyiza sivyo iyo aho uri kusabana y'Imana kugira iki ikugirire neza nave muri ubwo bukene none kamukozi w'Imana je ndacari muto gusa ndabizi abisonzesha nibisonzesha ngo kubera babuze ivyo barya ahubwo hisonzesha ababifise bakihanganira ivyo kurya babibona ndetse bakihanganira n'ivyo kunywa bihari nje rero ndishwe n'inzara reka kunshira mu mafungo atagira umutwaro untabare unkeze umico mfungura iyo Mana ukorera izoheza iguhezagira kibona byo ndavyumva kibagiye yuko urinze yisonzesha nuko habari ico uriko atakambira Imana ikimuhe bivuga ngo nta mutwaro ufise kibondo urawufise wonyene ubukene ni nawe ubukwiye gufatira amafungo ukiyegereza Imana kugira umutwaro ukuveko nawe umere nk'abandi sivyo kuri ivyo rero kuba uri korananyo poze byo ni demon iri kurimwo aha mu mwanya ngira nigiye gusenga ko n'amasambo nari karandika ntemera guca bugufi ndagusengera mukozi w'Imana wari kumanza kunzuka nkitse inzara mfise ama rero ukacubona kunsengera ariko nyamba bigenze uko reka basi ntume nemera unsengere Data mu izina rya Yesu ndakweretse ikibondo cawe mwami ndakwehe imivumo y'ubukene kuri we mu izina rya Yesu Data ndamusengeye uyu mwanya ni isaha mwami reka umuhe abamuhezagira mwami umuhe abamufasha Data azaro nk'ibigira 10 agutangira reka mwamazero nk'amashikanwa aguhereza Data uzobukoze ico nkuyeho imitego y'abadayimoni iyo tumamwe amatohura n'abamufasha iyo ndayikuyeho reka mwame ndakuyeho imitego y'imivumo ya karonda iyo ndavumye ndakuyeho ndaranduye mu izina rya Yesu ndirukanye mwami uyu mwanya ni isaha reka abone ikiganza cyawe Data gweremwe uyu mwanya nyene mwami atangure kubona ikiganza cyawe mwami atangure guhura n'abamuha mwami nawe azaro nk'icaguha uzobukoze mwami nimpemu yo kuyerera Data iyo ndakuyeho ndavumye ndaranduye iveho mu izina rya Yesu ndabivuze muri bikirero Data byinshi bidukora ubuntu n'imbabazi ni muri rya zina ryawe gira mwami amena kibondo genda nimba ufise ukwizira muri wewe sibyo bimvuze birakobako kandi ubuzima bwawe buzohinduka sawa
Babarira. Babarira. uyu munsi tuza kwereka boss neza ko turi abakozi bizewe. Iyo mwana narijanye no ya nukuri umviriza ndababwira umviriza nukuri ubwo tuje ntawe. icara nimumbabarire nimumbabarire Icara. ndabasabye bazimanze munyumviriza hasi gatoya je basi nimushoke munkubita Vuga rero. burya namwe muri abahungu kandi ibi bintu biriko biranshikira namwe bizobashikira rero je burya mubona je sinahora niba aha ndashonje kandi inzara imwe mbi aha ndafise n'agatonya kanje burya kari muhira karashonje nakonyene rero gukora ibi vyose si jewe niyo nzara iriko irankoresha aha mubona burya ameze uko bahungu burya je ndi imfuvyi nta mama mfise mama yapfuye araciye iminsi apfuye yadusize je n'agatonya kanje rero ngaha tubayeho twipambanira wanashaka burya ntijewe nkora kugira mutonya wanje afungure ahe n'igihe agwara rero n'ubu burya yaramaze n'iminsi agwaye mugabo nk'ubu sinavuga ngo aracagwaye burya agwaye inzara rero n'ukuri je navuga ati ntimwoshoka munkubita kuko namwe ibi biriko biranshikira namwe vyobashikira namwe ugasanga murashonje muriyumviriye gukora nk'ibi na jewe nakoze kandi no kuba narabuze umuvyeyi si kubera jewe namwe no musi nkumbure sindiko ndabacira urubanza mushobora kuba mufise mama wanyu canke papa wanyu ariko ejo akaba yapfuye rero ugasanga namwe ubuzima buragoranye rero nukuri naje basi mundekure basi je nukuri basi fume ngenda je sinzosubira je ngaha narangaye wanyu nca ndagira umuzira Sheri mbabarira narahindutse kurya unziga kiragiye siko nkindi narahindutse vy'ukuri erega nanje isi yaranyigishije ego mama muravuze ngo isi yarakudashwe ngo nubakana n'abagabo batandukanye nanje sinamenye vy'ukuri wavuze ngo inkoko ngo iraye mu gahinga rimwe ngo ucike inkwari wicike igisiga ariko igisi yaranyigishije kandi ngo umuntu bamenya akorera icyaha ngo ntibamenye aho yihaniye nanje nje bituma nakuronde ndafukama ndafukama ego data ngo narigize chef de quartier yo muri quartier nivyo ntiwabeshe ariko umenye kubona ciye bugufi naratekanye sinkiri wa wundi narahindutse uzi nkora ivyaha bitandukanye gushika naho ndakwagiriza umwana atari wamuvyaye kandi ukuri kose warukoze harya narindushe
akazi ukora nako kwiba sha wibye heshi waza washika kwisimbo y'inuma twe ntitwibwa twe turacungera n'abasirikare twe ntibatwegera twe turakora security n'abantu bakabibona wibye heshi Jerome uraziwe ko turabagenzi nubetse turabagenzi yego nuko kimwe gusa je ngaha nta by'ubugenzi ngabi hari mu kazi urumva je ngaha waruje kwiba kugira bace bafata jewe bavuze ko ari je nivye urumva jere ngaha nta by'ubugenzi bijya by'imipira twahora tujana kurorera bijya no gushira pembeni uramaze kumva abahungu barupfu yabyaye ubu twebwe twitwa abahungu barupfu twebwe turiho tutariho twarapfuye ubu rero tugomba tukuruhure nawe upfe nka twebwe yo muhungu nawe kweri ari wowe ari kumvugira ariko wibuke yuko burya wa munsi nigera kugura agakike turagasangira ibyo byose uvyibuke naho uza kungirira nabi ariko vyibuka ariko ntiwari ukwiye nkaho kungirira nabi wibuke na wa munsi wewe twahura ambwira yuko wumva inyota y'agatabi ngakubwira ko mfise igihumbi conyene kandi nkabubwira ko namutonya wanje ashonje ndembera nakiguhebera ivyo byose uvyibuke je naje uzi n'ubuzima narimbaye mu mwaka ijage ariko ubu gomba ngirire nabi no kuvuga gashangu yo mpene none k'Imana yabikoze gashaha sinda nayitware umva namwe mwari mukwiye kumbabarira kuko urana n'Imana yabibaye je urabona je ndo nabimenya wanashaka kandi niye wanyu je sinari kwigonde natumbera ngaha sinayiskuza no kuri ngo ngire donge je mugabo ngahi wanyu nakubwiye je ndahagize umuziro je sinzonagaruka sizogaruka n'ukuri kw'Imana je mumbabariye asha ndekura n'ukuri muzamukuru ya nje uvuga ngo mwaye muzi uramuhanda yo basi yo baranyishe boss mureke yo boss nuge nibiki boss babuze yo akagahungu kumengo ndakaze habaye boss uyu tumufatanye impene yarayitwaye ngiyo yarayiremetse yarayikoreye yayitwaye urako yaramaze kuyikura mu zindi abonye izindi iyo zari ariko ngiye tumufate hariya nuko mukubita ahubwo tumuhane ntabyo ubugenzi ngaha dogo wowe warangendanye mu bintu by'iwanje sinakubwiye uhebe ubusuma ukanga kumbe wateye utera imbere mu busuma hewe erega ugeze ku rundi rwego nani siniko mbwira babari abo sinizara abo baranyishe yo basi nizara yo guma ha guma ha baranyishe guma ha mama terura nkwere terura nkwere yo tumujana muri dakosore waraminuje yo buranyishe basha buranyishe basha by'ukuri tambura Imana igaragaze ku muryango wacu Mana aba bantu bose baraduciye umukenge Mana nyamba twaracumuye tubabarire tumere nk'abandi bantu
Jerome. 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 Jerome nibiki wabaye iki? Bagukubise? Bagukubitiye iki ka Jerome? Nana iramumiye. Imene? Jerome, sanga kandi wasibe kuja kwiba Jerome, kandi nama nabikubujije Jerome wewe. No nkubura bukuntu bagukubise. No nkunyewe wapfuba nzosigarana nande ushaka nzokubure nkuko nabuze mama. Mama, Zara. Numva inzara utuja kwiba nonje ko numva inzara nivyo. Sinama nakubujije kwiba wewe. Rabo ngene bakugize we kubera wewe utumva wewe kubera iki wama uja kwiba wewe. Nonje ko numva inzara ko nivyo. Ndekukubabaza we uja kwibira iki? Haguruka dutahe anje haguruka dutahe Nakunda. Nibikunda kandi urahaguruka. Haguruka dutahe. Haguruka dutahe Tugende hanyuma bazokuniga n'uwo mutwe wakuna n'aho maguru bagukondore n'icyo kigara. Mambwira nawe byose nabikoze kubera wewe. None jengera kurungi suja kwiba. Sinamenyereye inzara. Bona ko jumwe keke nibiki. Mamdo, Jerome yafashe n'ishetani ryo kwiba. Yivye imene y'abandi baca baragikubita. None wareka kunde gawe nawe. Nzi vyakoze. None ibyo ndabwira kubera wewe. Yivye imene. We, reka kumuzivya. Dia mwana. Kuva nakubona nigambe mbonye uvuze ukuri. Uyu munsi impembo yawe irahari kandi ateguwe. Ngizi ifungurwa akira. Kandi nibindi ndaguha ngo wicarire ngaha. Ingo nawe uvuziyo nyaruka. Jerome. Konzi nyoko yari impumyi. Nta mutima w'ubusuma yarafise. Bona nije nakwigishije kwiba. Vyagenze gute ugira uje kwiba kamwana wa mama. Kandi rero urazi n'ibintu bizimvye. Nta n'udusaha n'icyo dusafuriya wiba ibintu bigoye. Impene. Ahubwo uranarinda uhugaza amabuye. Impene sha ntiyibwa. Impene ni nk'inderuzo. Ni nk'umuriro. Nawe wihenze ngugiye kwiba impene y'abandi. Ndabona bakukosoye. Ninde yakwigishije kwiba? Ni jewe. Ko nzi nyoko yari kimuga ngaha. Ntangeso y'ubusuma yarafise nyoko wawe. Ariko we uranakomera ahubwo kiba n'ibintu bizimvye. Ubwo busuma wabukuye. Kugire ugire ku rwego rwo kwiba impene y'abandi wewe. Ahubwo bakuvunye nabi bagukubise nabi. Iyo bakuvunagura bakakunzana ngaho uri kiziga. Ntaje kuguhamba.
uranduhije wewe uranduhije. Mbega mpera wari kugurisha impene cyangwa iyo mpene y'abandi wari kuzana ngaha wari kuvuga kari nyokwanyu yagutuma bavuga ngo banyokwanyu b'umuntu ngo nabantu babi ngo nabana babi kumba ari wowe utera ubusuma. Hari cubuze ngaha kugira uje kuba impene z'abantu ujya kuzitura impene z'abandi hano ziziritse. Mamdogo wowe ndakuzi avuga ngo nacumbuze ngaha nikanga ungaburira ibi byose nabikoze kubera inzara nta byishiriho mfise byo kwisigura kuko n'uburebwe mfise mu mubiri burampagije wowe n'ibisanzwe kuko icyo wongira cyose ndabimenyereye ariko Diana arantangaje kandi cyane. Dia urampemukiye ku maderira yahemukira Samusoni ariko ntacyo mbugize inkoni zose nakubiswe abona ukuntu bose bangize byabaye kubera wewe nariko nirukanka kuganda ko wofungura ariko nta ngorane urampemukiye ntacyo ndabibonye utanguye kunyiyakana nawe ubu nzoguta na wewe nomoke fume ndashe amagufa yanje yanagira ku gahinga. Reka Jerome ninje nagutumye uje kwiba ninje nagutumye uje kwiba kuvyo twavuganye byari harimo byo kwiba ubu ingingo fashe bakwice bagukata umutwe bagirene kubw'ubusuma bwawe je nzoguheba we nakubwiye gute wa munsi sinakubwiye ko inzara narayimenyereye kuko sije nama ndagutuma uje kwiba ubu usube kandi kuja kwiba nkabona kandi ngo bagukubise ubu sindashaka kandi kugutahura nka musaza wanje. Aho Gadiyane tuto kujya guhaye ndo utumye wemuka kweri sha uvuze ngo inzara warayimenyereye none mbe ndakubaza iyo misi yose warubayeho kwiyo nzara ugira naka atari bwiyumvire kutugu canke kuguha izo njya mama ariko ubu niho ubonye kucumpemukira sha ntumwishinga ugira ngo n'urukunda gukunda Gadiyane ari ukunda gukunda kweri ubu ni inzoka ubu ni inzoka ninda ari inzoka nije nakubwiye uje kwiba gisumawe ngo ndi inzoka urumva inyana musaza wari umuntu mubi uko niko agenderanyaraza mu babanyi ko ndi umuntu mubi ubu ntibiriko birigaragaza ubu mushika wonyene aragukaravye akubwiye tukazosubira kwiba muzamwerere bazoshaka bakwica igidahane mbwati twiza imisega yanzanira inkoni nyarutsa ryama nawe ngaho. Ini ngana onzani yo mamdogo mbari ya mamdogo yo